byongere vyo gusubira kubana namwe mwe banywanyi bakunzi bacu mubandanya kudukurikirana muherereye ijya nino mu makungu ya kure. Mwese mudukurikira muherereye ku mugabane w'abanyamerika, bari ijya nino ku mugabane w'abanyaburaya, mwese mudukurikira muherereye ku mugabane w'abanyaziya, abari ngaha mu bihugu vy'ibibanyi, mu buraruko mu Rwanda, mu buseruko muri Tanzania, mu burengero muri Congo, abadukurikira muherereye muri Zambia, bari muri Afrika y'Epfo, mu Afrika y'ubumanuko South Africa, mwese mudukurikira muherereye ngaha mu gihugu cacu Burundi, intara, amakomine, imitumba, ubucimbira, imisozi bigiye bitandukanye, bivanye naho buri umwe wese adukurikirana aherereye. Mwese ndabahaye kaze. Fyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza canke niba ukoresha ururimi rw'igifaransa, fyonda sabone, hamura tuja ngaha iburyo urafyonda no kwa kantu kameze nk'agakengeri, amakuru, ibiganiro dutohoza umwanya ku mwanya bizoja bigushikira aho uzoba uherereye hose kw'isi. Amakuru agezweko ariko aravugwa ngaha mu gihugu cacu Burundi, hariko haracicikana amamesaje, ibifyoti, abadavuga kumwe na Agathon-Rwasa, abahawe za ndome eshatu CNR, indome eshatu zatanzwe n'ubutegetsi z'umugambwe SNL, bakaziha ibifyoti kugira ngo abe ari vyo vyitwa ko ari vyo ba CNL. Wahora ari umukuru w'uyu mugambwe akamburwa izo ndome, ariko abanyagihugu, abanywanyi, inyankamugayo zikurikira, zari zisanzwe zikurikira Agathon-Rwasa vy'umutima, nazo zikaba zarahise ziva muri izo ndome eshatu. Kuri ubu ngubu bakaba bakurikiye umutama Agathon-Rwasa. Agathon-Rwasa bikaba bivugwa ko rero kuri ubu ngubu aho ari yatswe izo ndome eshatu, yatswe umugambwe, abiyitirira ko ari aba CNL. Kuri ubu ngubu ariko hari message ziriko ziracicikana kuri za WhatsApp, Facebook, aho izo message zivuga ukungene ivyo bifyoti bigiye gukora kongere ikabera mu Cibitoke Centre. Cibitoke Centre niho biriko biratumatuma ko ariho ngo bigomba kuzohurira, ngo bigomba kuja gufata imyambaro bizoba vyambaye, kandi ngo deplacement yabonetse. Ivyo ni ibifyoti, izo ni inama ziriko ziragenda zikogwa, harimwo abitwa ba Bizoza n'abandi ba Sibo, amazina bagenda biyita mugabo, ariko iyo uravye inimero zimwe biraboneka ko ziri mu gihugu ca Kenya, kuko zirafise ikode yo guteranya 254. Biboneka ko izo nimero zitari ngaha mu gihugu c'u Burundi, canke bazironse bari ngaho muri ico gihugu, bakaba bazikoresha bari ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Ivyo bintu rero birabandanya biboneka ko bikomeye cane, ibiriko biragenda bibera mu mugambwe CNL, aho rero ivyo bifyoti ngo bigiye gukora ikongere, inama y'umugambwe ikazobera Cibitoke Centre. Ivyo vyose bamwe bakavuga ko abazizana ngaho ku rubuga ngo ari abatishimiye ico gikorwa, babonye ko ivyo bifyoti biriko birabandanya gukora batobishigikira. Izo message z'ivyo bifyoti bagaca bazishira ku mbuga hwaniro zihwaniraho inyankamugayo, ngo inyankamugayo zitandukanye. Kuri ubu ngubu rero amakuru ava mu mugambwe SNL nuko Agathon-Rwasa yituye sentare ntahinyuzwa. Gushika amanga ya sentare ntahinyuzwa nta kintu na kimwe yari yatangaza kuri urwo rubanza. Ico kirego umutama umushingamateka Agathon-Rwasa yaciye ajana muri iyo sentare ntahinyuzwa, ariko biraboneka ko aho bigeze sentare ntahinyuzwa nta kintu iriko irishura, ntiriko irashaka gusasa ngo isubize canke yishure umushingamateka Agathon-Rwasa, imuburanishe, ifate ingingo ibereye ku vyabaye ngaha mu gihugu c'u Burundi vyo ku mwaka zirya ndome eshatu CNR zari zigize icitwa umugambwe we w'inyankamugayo.
ivyo rero ngo biriko biragenda biba ngaha mu Burundi, agacerere ka sentare ntahinyuzwa n'agacerere k'abategetsi barabona ko ivyo bakoze gusambura umugambwe wa CNL vyateje indyane kandi vyatumye bagaragara, baboneka, batahuka, ivyiyumviro vyabo bica bija ahabona, ivyo vyiyumviro bafise vyo gusambura umugambwe CNL, naho ngo bataciye bafata Agathon ngo bamujane mw'ibohero nk'uko Musenyeri Gervas Banshimiyubusa yaciye abishikiriza mu nkuka y'imisa, avuga ko naho wofata umuntu ukamubuza kuvuga, ukamukumira, burya ngo ntaho bitaniye no kumufata ukamujana imbere y'inkuta zine, imbere y'inkuta zine. Imbere y'izo nkuta zine rero ukamufata ukamupfunga, ngo ntaho bitaniye no kumubuza kuvuga. Agathon kumubuza kuvuga, kumwaka umugambwe, ni ukumukumira muri politike biboneka. Gufata amategeko ukayahinyanyura, ukayahindagura, ugafata inama nshingamateka ukayitegeka kwemeza ivyayo matora, ivyayo mategeko ahindura agenga amatora, ngo vyose biraboneka ko ari ugukumira, gukumira abatavuga kumwe n'ubutegetsi, gukumira abatari mu mugambwe wa CNDD-FDD, ivyo vyose kongera amahera yo kwitoza, ivyo vyose biraboneka ko ari ugukumira abatavuga kumwe n'ubutegetsi barondera kuba bakitoza. Kuri ubu ngubu amakuru dufise nuko Agathon gushika mangoya atarekuriwe kwitoza mu mwaka w'ibihumbi 2025 mbere no mu mwaka w'ibihumbi 2027, bivanye nuko nta mugambwe afise. Uwudafise umugambwe ntarekuriwe kwitoza. Ivyo vyose nivyo bashize mu mategeko, hama bakibona ayo mategeko baca bafata ingingo yo kwaka Agathon umugambwe kugira ngo azohave ataja mu mugambwe, kandi ko umugambwe wiwe wa CNL uzohava usambuka, bakaronka akaryo ko kubasambura, gusambura aba CNL, kubacanishamwo bagacikamwo ibice, hakazamwo indyane zituma badashira hamwe, badashira kumwe ngo bahurize ku kintu kimwe. Ivyo vyose ni ivyateguwe n'ubutegetsi, umugambwe uri ku butegetsi wari uhanganye na CNL, umugambwe wa Ndayishimiye na Colonel Reveriyano Ndikuriyo n'abandi bagabo b'ibicocoro bakomakomeye cane ngaha mu butegetsi bwa Gitega. Ivyo bikaboneka ko rero umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye ariwe wa mbere atekewe n'icoba c'ukungene atagomba gutsinda amatora yo mu mwaka w'ibihumbi 2027, bivanye nuko imigambi yose yaciye yemerera abenegihugu mu mwaka w'ibihumbi 2020 ariko yiyamamaza, nta mugambi n'umwe baciye bakora, nta mugambi n'umwe baciye bashikako. Igihugu ahubwo carabandanyije kuja irudubi, ibintu vyaradogereye, igihugu bariko barakijana mu manga, abanyagihugu ata n'umwe ataraba ukungene igihugu kiriko kiraja mu manga, barenda kugitembagaza. Ivyo vyose rero vyateye Ndayishimiye ubwoba, bivanye n'ibiriko biragenda bivugwa irya nino ku mbuga hwaniro, mu mbuga zigiye zitandukanye, aho uyu mukuru w'igihugu abona ko abanyagihugu benshi ngaha mu Burundi batuntuye, kandi batuntujwe n'ibikorwa vye, amajambo ye, ivyo ashikiriza bidahwanye n'ivyo akora. Ivyo akora nta na kimwe akora kugira ngo biboneke ko ariko arateza abenegihugu b'u Burundi imbere, nta na kimwe afise. Arabona ko rero muri ayo matora atagomba kuronka amajwi, atagomba gutorwa uko vyagenda kose, nk'uko amakuru dufise agenda avyemeza.
kugira ngo wamanuka ngaho munsi gatoyi ukaraba handitse komantere hama ukaca urungika iciyumviro cawe, hama niba ukoresha ururimi rw'icongereza ukaba wafyonda subscribe canke wakoresha ururimi rw'igifaransa ugafyonda sabone, ugaca uja ngaha iburyo ugafyonda no kwako kantu kameze k'agakengeri, amakuru, ibiganiro dutohoza umwanya ku mwanya bikazoja bigushikira aho uzoba uherereye hose kw'isi. Mwe mwahejeje gufyonda subscribe kandi tukaba tubakengurukira cane, muri abo kubahwa.